hari ikintu urumva ukuntu mbwiye umenga n'abavyeyi nabo nyene karabaye nabo nyene ubu ntibakimeze nk'abakera nukuri bamba bari bakora dukurikirana simvuze ngo ni bose muga hari abavyeyi no munsi urumva irya terambere ryaje kuri twese je nazi hari amafamiye papa w'umwana arataha wumvise akraksonye gusa mucumba ndabesha byose muze muramwe mucumba mama w'umwana wewe yego ntiyagiye mu kabari yataje mugabo yibereye kuri WhatsApp umwana ntazi ngo devoir yayikoze umwana ntazi ngo yafunguye ntaki mugabo batanze relation babibonye biri ku meza birakwiye nibaza ko kenshi bivana na entourage abagenzi aho mugendana kuko meze aussi biravana n'umuvyeyi kuko hari umuvyeyi niwabona zarataborewe zaragira iki nzore kuvuga ati nzokwanka inzoga n'umuvyeyi arazinywa azozimbuza gute bakunzi wa Magic TV mumeze gute murakomeye kuri mikoro kundo Ange Minouche ngo bibona hama ikiganiro cy'uno munsi natewe iteka ryo kwakira abakobwa beza ndabizi yaraheze iminsi myinshi mutambona abakobwa beza muri studio kandi murazi ko ariyo ngeso nari ifise kera kubazana abakobwa beza gusa so no munsi rero abanteye iteka reka ndabakire hama tuyage batubwire icyo nzi ndazi ko baje bava ngo muri Sisters in Success so reka tuze kubazanya basigurire byose ariko icyambere kamanze ndabakira mere ngaha mabuja karibu merci beaucoup urakoze nahenda gukumbesha wari warampevye nawe wabibonye nahevye naheruka ngaha yari nko muri sama nkuko nyene zananye n'abasore bo muri YBS diaspora ureba ko harazi mwaka uruvuza ngaho uko sama irampamagara cyane niyo mpamvu hama ku bakunzi ba Magic nitwa Arlette Mugisha hama ndumu Sisters in Success nkongera nkaba umumenyesha makuru mugenzi wa Minouche kuri BTV Burundi karibu sana kandi murakoze cyane yego reka tugende kwa Mabuja ni rya mbere wewe muri Magic TV reka tubwira akazina mwaramutse mwiriwe bivanye naho muherereye nitwa Mugisha Carmen Leila nkaba nanje mva muri Sisters in Success nkaba ndumunyeshuri hama nkaba nsanzwe nkora n'ibindi bintu bitandukanye me akazi ka misi yose nkaba ndandaza muri Asiatique udandaza ibiki ivyuma vyo kubaka Bosslet ndavyumvise kubera hari atari ikintu ca 50 million ntiwuguruza ikibanza ngo mukiri hanki miliyoni nka 3 ku kwezi gusa tewe kari usanare muri Magic TV murakoze cyane nkuko mwavyumvise bako baravuga bose amazina yabo bavuze Sisters in Success dushaka mudusigurire ni kini association ni bimeze gute Sisters in Success ni novuga ni nugwaruka rwabigemera uhurikiye hamwe gwafashe ingingo novuga yo kugira ngo rutange bimwe mu bumenyi bifise bubipartage ku kurundi gwaruka ego ni novuga ni ubwo gwaruka gwashizwe hamwe n'umwigeme atari hano mu Burundi yitwa Berizi n'amahoro niwe akiri ku mashure mu gihugu ca Amerika niwe yavuze ati pourquoi pas ibi bintu je ubumenyi mfise ndashaka kupartage abantu bari hariya babigeme bari hariya bagenzanje kugira bashobore kuronka opportunité nk'izo mfise yagiye kwiga hanze arose bourse hama aravuga ati why not nashaka kubigisha acaraza rero aratangura première edition twunguka byinshi je na Carmen turi muri première edition hama amaze kubona yuko bifise novuga impact nini kubera ko byaradufashije mu buzima aravuga ati reka dukomeze umugambi hama twe twabaye muri iyo edition twunguka byinshi natwe turavuga ati ibyo twarose reka tubipartage batoyi bacu yego tugenga kwa Carmen nkuko mwabivuze ni muri Sisters nta bana b'abahungu genre basore barimwo ni Sisters gusa nyene uko nyene tucumva tuvuze Sisters n'abakobwa n'abasœurs donc dufatanye n'abakobwa gusa bonyene gusa vu ko mu Burundi mais aussi ahandi hose umukobwa arakumiriwe surtout donc twavuze ati reka duhagurukire rimwe tubafashe kugira bashobore gushika kure mais tubagide bivanye n'ibintu n'ibikorwa dukora n'amaformation tugenda turabafashamwo kugira ngo dushobore gushika aho abandi
babahungu nyene twama tubona ati natwe turashoboye Okay. gushika Okay, bon, kunyana igituma nako ndabibaza banza badusigurira sisters n'ingene bimeze kubera ibibazo nza kubaza uno munsi. Uyu munsi ndashaka kumenya mbega umwigeme umwana w'umurundikazi umukobwa wo ku myaka 15 dore ku myaka 15 ndazi ko ari batangura muri make ubukuze utangura kura ingorane nyinshi nibatangura kukudraga ibintu byinshi ndashaka nk'abantu muri sisters hano mwirirwa murakira donc abana b'abakobwa ndibaza iyo myaka murayakira iyo myaka murayakira ni ibiki mubona tubura ku bavyeyi igihe dufite iyo myaka 15 bituma tugira ibibazo hariya hanze icambere cyo novuga ibyo je nawe twabuze muri generation yiwacu sivyo abana bageze kuno munsi babura kubera ko nibaza nawe urabibona canke abadukurikirana babibona vi tugezemo sinzi ko ari avec le monde yabaye evoli ubuzima twabayemo sibwa abana no munsi baye ko barabamo uno munsi abana b'abakobwa bageze a 15 nibaza ko duhagarara ku bana b'abakobwa dufate kuri 15 yego abakobwa gusa surtout ego abana b'abakobwa bageze muri 15 uno munsi twebwe aho hambere wasanga umuvyeyi akigufise nk'umwana nyene wa undi akiri muri agifise 8 ans canke agifise 7 ans akumva nyene uri impande yiwe muga ubu usanga hari abana dusumba no mu gikuriro en plus de ça mu mutwe même ugasanga afise ivyumviro vya bindi usiga uri baza ati none uyu mwana yakuze ryari byagenze gute ibintu byose mu mutwe rero le monde yarabaye evoli ubu abana usanga birigwa ku ma internet birigwa kuri ama WhatsApp birigwa mu buzima busanzwe barasohoka n'abagenzi babo ariko akenza nibaze yuko umwana byari bigoye kugira uve muhiri wanyu Minouche uvuga ati ndasohotse n'abagenzi banje akenza umuvyeyi akubaza ati wewe gute byagenze gute 18 nigutange ga yego rero avec novuga ngira since just novuga ko ari iterambere ryaje n'abavyeyi mengo baradebukiwe muri kino gihe turimo n'abavyeyi mengo baradebukiwe kubera ko bamaze kubona umwana akenza sinzi ko ari kubera ko cyagikuriro babona bafise acavuga ati yarakuze reka ndamureke ngira sinzi ko ariko bimeze abana barahura n'ibibazo byinshi surtout twe tuba tuganira nabo hari nk'abana nk'ubu akenza urazwa ari umukobwa bageze kuja bavuga mu butinyanka n'abagenda bafite imyaka 9 ego akenza ni abana b'abakobwa bageze muri adolescence donc bari bakeneye affection y'umuvyeyi yarakeneye kumenya intumbero y'ubuzima bwiwe akura kuri bakuru biwe akura ku bavyeyi biwe muga aujourd'hui usanga bikora kuri internet simvuga ngo internet ni mbi kubera ko mu gihe tugezemo ni iterambere mugabo navyo ni baratahura faso yo kuyikoreshamwo muri ya terambere neza kuko no muri sisters turabigisha ngene ushobora gukoresha internet ikakugeza ku iterambere ryiza bon internet nivyo rafite n'ibintu vyiza bimwe kubera za Google zihari urashobora kugenda kuriga ukagira iki ariko ndashaka kumbwire kamwe muri quartier canke muri aho canke aho wize ndibaza yuko ushobora kuba warabonye ibibazo vyashikiye abana b'abakobwa ugasanga ni nka babiri bahuye ku kibazo kimwe hariho cyane nk'ikintu reka dufatire ku kintu cyo kunywa inzoga ubu abana b'abakobwa baranywa inzoga cyane ku myaka iyo myaka nyene ya 14 15 ugasanga anywa inzoga nyinshi zimwe na papa we adashobora kunwa ubiravye ni kosa ry'abavyeyi umwana w'umukobwa anywa inzoga nyinshi akiri muri iyo myaka kuko je nibaza yuko umaze kwiza nka 20 urashobora kunwa nawe izo ariko muri iyo myaka ukiri mu makenzi biba ariko se ry'abavyeyi nibo batavuga canke ni mubiravye genre kuri we uravye nka wakuriye canke aho wize ndazi urabona utuelema vuga ati nakayaranwa vraiment bon ivyo nibaza ko kenshi bivana na entourage abagenzi aho mugendana kuko meze aussi biravana n'umuvyeyi kuko hari umuvyeyi niwabona zarataborewe zaragira iki nzore kuvuga ati nzokwanka inzoga n'umuvyeyi arazinywa azozimbuza gute no c'est impossible donc nibaza ko kenshi surtout bivana na entourage aho twiga ukavuga ati no munsi hariyo kermesse reka tuje muri after ukaca usohoka umva umuvyeyi niyakureka ugasohoka rimwe ugakesha ukagira iki umva niyo entourage zobona wa muhungu muragendanye aranywa avuga ati reka ntangura irya mbere umva akubwiye ati tangura irya mbere ati ntacuba umva hari ukuntu usanga tuvuga ati influence ukavuga ati reka ntangura irya mbere nta na kimwe kandi umva ni ibintu biri umva ashobora gusanga urabaye yako unywa rimwe ukanywa irya mbere ukanywa irya kabiri ugasanga waramaze kubija amata n'ivyo uzi
ugasanga wabigiyemo nyene nko muri kuri sisters ico ca Carmen cy'inzoga wari kuravuga ku ntuze ku nzoga hari n'icigwa giheruka gukorwa ngaha anye mu Burundi barabona yuko abana bari muri iyo myaka gushika 18 basige bakonsoma alcool cyane karibu apana na musteri tumenyere zikomakomeye apana zigeze amusteri yabo banwa ma musteri za karibu jewe urazi ndabona sinzi ngira ni ivyumviro mu buzima tubayemo ibyo tugenda tubona mu mafamiye yacu mu miryango tubayemo iki n'umunsi monde turimo ni bya bindi navuga ubwa kare abana bariko bashaka kwironderera ubuzima babamwo bonyene en fait uri kuraraba abavyeyi ntibagifise ryabanga ry'umuvyeyi genre you mean wewe uvuga ati nikosa ry'abavyeyi n'abana umwana arinze kuja mu kabare nikosa ry'abavyeyi Antuka jewe Arlette mugisha nitanze kwa karorero muhira nta mwana je nigeze mbona akenza agenda mu kabare n'ukuri ivyo nagiye ku developer nabidevelope maze gushika mu mashuri bya bintu je nize internat ugasanga muri internat harabaye sortie okay turagiye n'abana mugabo nivyo nabigira ndi kwishuri shitse muhira kirazira yuko umwana yaba umwigeme canke yaba umuhungu agize itere ataha inyuma y'iyo saha niko vyari bimeze kandi nibaza ko mwese ngira ariko vyari bimeze rero uno musabana bariko bashaka ku developer ubuzima bonyene birondereye pa ubwo babo ubwo ba indero bahawe n'abavyeyi ehosi ugasanga mu buzima bwacu nta kintu citwa kirazira kikibaho nta muco ukibaho kubera ko no munsi mu mico y'Ibarundi vraiment sinibaza ko umwana w'umukobwa kuri iyo myaka yabasohoka ngo agiye ego keremesi zamyeho mugabo kavuga ati barankubita umwana akavuga ati ndatasha mugabo aujourd'hui usanga ari naho ntahave ndezere baranyugururira ntaje minwe baranyugururira kandi mama nacu yagize Carmen nta ikintu yavuze ati umuvyeyi atashaborewe none Ange Minouche je uri papa wanje uri mama wanje surtout kuba mama kuko abakobwa turakunda kuba ivyo ba mama bagize n'aba papa turabakurikira ko niba dukunda cyane mugabo umumama arafise force nini muri famille ego ugasanga mama wawe yamataha yaborewe nagenda kubwire abana kenshi babasaza abari babana mama wabo bama bicaye ari akwabikira Maria bama ari mu mashapure ndabeshe abana babasazi usanga ari abana ba pasiteri baba Bible bimeze uko aho naho ariko ugasanga aho naho binure ashitse mu kabare na veterinary barazinanye aho naho nadakubwire rero wavyumvise mama we yamona Bible mu kwa agashapure hari ya Bible ni shapure nivyo yagize priorite ku buzima bwiwe wa mwana yaramuhevye so wa mwana acagenda ku develop ubuzima bwiwe hanze kubera ko mama wiwe papa wiwe yabonye yuko yashize Bible mu kwa nico kintu kiri proche yiwe nico kintu bari kashaka guha affection wa mwana ntarose ya affection y'umwana numwigishije ati kirazira iki ni chatsi n'ururo uzogenda yahumeze uko acaja ku develop ubuzima bwiwe dusigaye dusanga abana b'abahererezi antuka namwe bwe murafise amafamiye ugasanga aba bahererezi aba ba 2000 aba bo muri 99 muri 99 ni bon muri 2001 ugasanga bakuru bibo muri 1900 hari yaye bameze neza ariko uwo mwana wabo muri 2000 b'abahererezi usanga ari bo basara nico gituma nakubwiye yuko bari affection nakubwiye uno munsi barayivye abavyeyi nakubwiye uno munsi isi yarateye imbere Minouche tutabeshanye wowe unyibwirire muri quartier mu muryango ubona umuvyeyi wari uzi muri 2000 n'umuvyeyi uzi kuri ino saha ubakompaye ubona umuvyeyi wese wafise intuzeye ama principe yiwe nk'umuvyeyi ategerezwa kuvuga ati genda umuvyeyi mu rugo ntegerezwa gukora iki niki uri kurabira ivyo bintu bikompaye usanga bimeze cyo kimwe ndeke ku bavyeyi fata abana umwana wo muri 2000 afise 15 umukompare n'umwana wa 2000 wa 2022 no musi tugezemo abo bana basanga bameze cyo kimwe et voilà en fait hari ikintu urumva ukuntu mbwiye cyumenga n'abavyeyi nabo nyene karabaye nabo nyene ubu ntibakimeze nk'abakera nukuri bamba bari bakora dukurikirana simvuze ngo ni bose mugahara abavyeyi no munsi urumva irya terambere ryaje kuri twese je ndazi hari amafamiye papa w'umwana arataha wumvise akraksonye gusa mucumba ndabesha byose bize murangu mucumba mama w'umwana wewe yego ntiyagiye mu kabari yataje mugabo yibereye kuri WhatsApp
umwana ntazi ngo devoir yayikoze umwana ntazi ngo yafunguye ntaki mugabo batanze ration yes babibonye biri ku meza birakwiye mugabo wa mwana yarakeneye kumenya ati erega mwana erega aho hambere nico gituma hari urubumbiro sinzi ko muruzi urubumbiro yari ahantu baja kota kota umuriro bariko baragira hajya ahantu hariho umwanya wo kugira abantu baganire bavuga ati mwana kirazira ni wahura mwana ni wahura n'umwana kuze uramuramutsa uramwubaha ni wasanga ni yakubona aje wicaye ahantu atagira aho yicara urahaguruka je umbwire uno munsi wahura n'umwana shaye yicaye ngo agira kubisangura ko arasara ngo hehe ngo zao trako za bisi zari zabuze baridoga mama benshi ngo uzubona umwana agiye yicaye ngo kuva ngo ngagenda mpagaze hejuru yiwe niko bimeze turi muri 2022 nibaronka cakiyago ngo bamenye ngo hariho kirazira nta mwanya uriho wo kuvuga ngo ngira nganirize umwana hari amafamiye akibigira kubera ko ndabizi hari amafamiye bavuga ati tunafise uyu munsi tuzoganira n'abana ndashaka kumbwireka ni giki ubona ubu uye basaba abavyeyi wovuga ati ikibasi kicoco bihangane baze barakibwira bigeme kuko abana b'abakobwa dufise ibibazo vyinshi murabizwa dufise ibibazo vyinshi vraiment hari abahungu hariho n'ivyo vy'inzoga hamukaza wumva ngo nguriya ni kirara nguriya ngo nibiki ngo ni baba barahevye kandi ugasanga abavyeyi nibo batuma kandi umwana muri quartier bamubona uko kandi urumva yuko hanini abavyeyi mufise ikosa kuko ahantu hose tugaruka dusanga umuvyeyi biguma bimeze uko nigikuba n'abasaba abavyeyi bakwiye kuvuga ati ikireka tuciteho ibindi dufume tuvyihoze kuko ubu bafise akantu sinzi kurabibona amashure gusa wewe wige gusa kandi ubabana b'abasazi barabitora mu ishuri mugabo ububare bwose ni gwabo ndashaka kumbwire genre ngikubona abavyeyi bo kwitaho bon nibaze umukobwa surtout nibaza yuko tutovuga ngo ni igikiyo kwitaho cyane umukobwa n'umuntu wo kuganiriza kuko twese turaca muri adolescence mugani tuzicamo donc ntituzicamo kumwe tuzicamo différemment hari abaja mu vyo gusenga hari abaja mu vyo gukina hari abaja mu vyo abandi bakaja mu vy'inzoga muri copinage et tout donc nibaza yuko abavyeyi surtout abadamu abamama bo kwegereza abigeme ukamubaze go c'est vrai kwiga biraryoshe umuvyeyi wese aguhimiriza kwiga ebana kugira ati kwiga imisi yose buri munsi buri saha umva avuga ati naho baguha ikibazo ubwo nyene uco gitora umva bakeneye umwana aciye ubwenge abo wa mbere tu ni vyiza vraiment guhimiriza umwana kwiga mais tuje no mu buzima busanzwe kuko après tout n'ubuzima busanzwe turabucamo kandi nabo nyene barabuciyemo mugalo le truc c'est que abavyeyi umva barafise ukuntu tuvuga ivyo byo kwiga gusa ibindi navyo umenga ntitubicamo umenga ntidufise droit yo kubicamo ashaka kumubwira ushaka amara yakuru exactement umenga ntufise droit yo kubicamo alors que hahandi nyene ku ishuri hari abahungu urabona umubeje ukavuga ati oya ntancika urumva kandi urumva bivana y'amaterano tubona y'amafilme babigisha kubona ibi kugira iki umva ushaka kuvyapika uvuga ati umuvyeyi atabimbwire kanje kurangene bimeze donc nibaza yuko umuvyeyi yogerageza kuganira n'umwigeme akamubaza ati none bimeze gute ese ko amubaza ati surtout yogeze ko baja mu bintu mu butsinya nkuko yabivuze donc utabimubwiye azoza kuvyirondera azoza kwironderera ubumenyi umva azoja kwibariza wa wundi canje ku internet avuga ati okay ninaja muri ibi ndafise option nzoca nikingira uko etu mugabo niyavuga ati reka umuvyeyi niyamwiyegereza akamubwira ati okay ugeze muri iyi age uzoca muri ibi urabadrage kuko nabanye barabadrage donc arabadrage uvuga ati uzohura n'abahungu bameze uku bakubesha uku bagira iki hama amenye ingene yikingira en avance kuko niyaja kuvyironderera azosanga yaguye mu bintu atavyazi aca asanga yaguye mu mabisa kandi wa muvyazi aza kumukarira ibiki n'ibiki alors que ikosa nigiwe yari gutegereza kuba hari kugira ngo amufashe amugide mu bintu byose azaraca mu buzima ico vraiment hari abana twigeze kwicarana ngaha bari muri iyi myaka nyine tuko turavuga bari première abandi mu wa mbere muri université bari muri 18
17 18 17 niyo myaka bari bafise kamwe ngaca karavuga ngo jewe ngo ndafise umuhungu dukundana ngo kandi papa ni mugenzi wanje ngo turakundana cyane ngo ariko sino mumwereka ngo ariko abonye ngo turi kumwe ngo nomwereka ngo ujya twari kumwe yari kubera iki ngo ca mwica ngo ariko yagenda bimubwira urumva kabuzi ko kuri mikro ngo ca mwica abavyeyi rero mugaye mu mitwe barahari je ndashaka mumbwire iyo babana muri mwebwe mwankadra iyo haje umwe akababwira ikibazo afitanye n'abavyeyi mubikora gute mugira gute genre ndibaze ko magira ikute mukabumviriza mubikora gute kuko ndazi ko mubigisha ibintu byo kwiteza imbere entrepreneur mugabo igihe mu mutwe atari stable igihe ataha ntaronke ukuntu muvyeyi amwemerera kwisanzagiza mu vyandi byose mwamwigisha ntaronka amahoro umwana afise ivyo bibazo donc biva ku bavyeyi mubibwira gute muramuza n'umuvyeyi bigenda gute Programa ya mbere icigwa ca mbere cugurura programa yacu ni développement personnel. Muri iyo développement personnel haba harimo ivyo bintu vyose kugira ngo umuntu yimenye amenye gute ashobora kuganiriza n'abavyeyi. Muri vyinshi dukunda kuganira nabo twebwe abana turonka harimo ikibazo kimwe c'abana benshi usanga baba bipfuza nk'ubu umwana ahejeje 9e akeneye gutora section yo kuja kwigamo ahejeje 9e wewe urumva dufate nk'ubu yashaka kwiga science mama we wana wati utegerezwa kwiga langue ni langue zaratubaye uru akagenda kwiga mu kintu atagishaka hari abana benshi twama twakira bavuga ati jewe ibintu ndi munsi ndabishaka je nakunda science nakunda economy nashaka ibi mbwa nyene ndi kuri force ya mama benshi nibo dukunda kugira abandi abatari ibintu binini ya ntitwo bivugira ngaha byose ngo bazobwe twara abasese yagafu ariko turabereka inzira nziza abavyeyi bacu twese bafise kamere nkuko nawe ugafise nkuko nawe agafise turamwereka nk'umwana ubuzima akwiye kubamwo kugira ngo wa muvyeyi ntamubera igitsitaza eosi nawe ntabera igitsitaza umuvyeyi kuko ntimwumve ngo twagamye tuvuga ngo abavyeyi n'abana bubu ntibashobotse hari umwana ushobora kubwira ikintu akakubwira heza urengane nanje nigire gukora ivyanje kubera ko ni ya monzi nyene tugezemo rero twe turabereka ati ikibazo nimba kiri ngaha gitorera umuti utarinze kubera ingora nuriya kandi nuriya ntakubera igitsitaza we nimba umuvyeyi yakubwiye ati iga iyi section wowe udashaka mwegere nk'umwana kuko abavyeyi umuvyeyi ego barakaze hariho abakaze hariho n'abandi nyene batagira uwo mwanya mbwa arinze abona umwana yubahutse aravuze ati ndahagurutse ndagiye kuganiriza papa ati papa je vraiment je ndashaka kwiga kino kintu kubera shaka ibi nibi ukamwereka ati ndafise vision kwiga kino kintu niga science ejo ndakeneye kuja muri ibi nibi kandi je nkeneye gukora iki niki muri façon utayikura mukankamira wamurondereye umwanya mwiza ntuje kumubwira yabuze amahera gutanga yarasiye ngugiye kumubwira ibyo yakasha gutabira n'abakobwa canke yaborewe kuko yaborewe bavyemera vyose canke yaganiye nani na mama wawe agukubita amakofi uraraba wa mwanya mwiza ubona ati n'uyu hama mwegere nk'umwana utagiye kumukankamira kuko hari abana basigaye bakankamira abavyeyi umubwira cya kintu niba kimubwira ejo na gwa rufasoni en plus ukamwereka n'ibikorwa kuko turigisha abana bacu baba baje surtout nko ngaho Bujumbura hari abavyeyi bakora amakosa menshi vraiment cyane ugasanga umwana arageze muri ya myaka 15 twavuga atazi ko zisahana ari umwana w'umukobwa iyo mico yo mu Burundi iyo mico ntibaho mu Burundi vraiment nta mwana w'umukobwa abatazi ko zisahani abatazi gukoropa abavyeyi mugarumva afa kubikora ngo umwana wanje uramuvunye rero turabigisha ati mugende mukore twadukogwa two mu nzu tutabavuna ntitubatuma kurima kuko ari mufise aho murima abafise aho barima kuko baba hari abava mu gihugu hagati genda mufasha abavyeyi muberekeshe bya bikorwa umuvyeyi wawe niyabona papa wawe aratasha sanze uri kurakoropa utahurukoropa hama ucurengera muri wa mwanya mwiza ugenda umusigurira avuga ati uyu mwana kumba arafise vision arafise icaka akeneye gushikako arashobora kubihindura akavyemera rero turabigisha faso ako ni kamwe mu kuryohera abavyeyi mu burorero ntanze
faso bashobora kwaprosha abo bavyeyi hama bakagirana ikiyago ciza bigatorerwa inyishu yego icyo uvuze nico kuko hari umwana uca usanga nawe avuye mu kabare papa avuye mu kabare mwese mwanyoye nto ati papa je shaka kwiga lettre je shaka babita ubu ni langue je shaka kwiga langue mwese muraboreho donc ni gikunda ni ntawuriza birumvikana vraiment tutarateba ndashaka mumbwire ingene abana bashobora donc kubarondera ingene cyangwa abavyeyi kwanza kantu tusubiye inyuma nta mwana murahuza n'umuvyeyi Jean ushobora gutelefona umuvyeyi kwera ikibazo gikomeye cyane mumvise ku mwana abavyeyi duhora tuganira nabo muramuganira nabo meme no kugira baze turabaganiriza kubera bigenda gute iyo umuvyeyi yumvise ko hari kosa afise umwana wiwe atameze neza kwera ikosa ni ya fanso ya communication tubigiramo ntituba tumubwira kugira ngo twexpose ico kibazo bafise yes tufise communication tumenya gute dushaka kuvuga ibyo muramagana n'abavyeyi rero mubagire abavyeyi bicare hajya abana hajya ndashaka mungire rero muri make ni nka resume iyi sama abana b'abakobwa bo bitega kiki vyogenda gute boza hehe ibintu byose bikenewe kwa yes ego murakoze nguma mvuga byinshi nkuko vyama sisters yatanguye muri 2017 twebwe turi nabivuze ko turi promotion ya mbere hama après twebwe harabaye ma promotion menshi ubu tugeze kuri 7 yaheze donc urumva abazoza bazo bari 8 yes rero chaque summer chaque vacances turategura ikintu cyo kugira ngo babana wa mwanya baja gutaho kugira ngo bagende muri 2022 bari muri vacances tubiyegereze tubapartage bwa bumenyi ubwo bumenyi rero bashobora kwiyumvira bariko dukurikirana ati nubuhe dufasha abo bana babigeme uno mwaka twatuye guhera mu w'icina gushika mu w'icumi kubigisha ibintu bitandukanye turabigisha na bivuze ya développement personnel hariho entrepreneuriat leadership hariho santé hariho kumenya ngene bashaka kurondera amashure bahejeje amashuri ya humanité barondera université ama bourse n'ibindi hama tukabigisha ibyo bintu byose kugira ngo bagere kure mu buzima bwabo babayemo rero ati wambaje ikibazo ngo babarondera gute yego abana bo barondera gute ko hari umuvyeyi ashobora kuba ariko turavuga ati umuvyeyi ariko araturaba ibyo byose tuko turavuga biba biciye kuri réseaux sociaux ni ugenda turafise lien ushaka kugira kwinjiramwo ya Sisters in Success cyangwa ukaja kuri Facebook ni iyo lien ni bavuga gute ego we gatatu akadomo Sisters in Success akaburungu ni .org hama cyangwa ukaja kuri Facebook ukandika Sisters in Success uciye ubona iyo lien hama ugaca winjira kuko umwana wese aza tumanza kumaza amakestion winjiye muri iyo lien usanga hari amakestion tuba twakubajije ayo makestion si exact tuba turiko turakora sikangu tuba turiko turakora ahubwo ni ibibazo bidufasha kugira ngo tumenye mbega abana tuzokwakira bafise capacity nitwakire umwana aba yabuze icyakora muri vacances atireka postire atakintu kubera ko nibibazo by'ubwenge natwe dukoresha kugira ngo tugire selection kugira ngo tuzane babana tuza guha inyigisho bagenda kuzaplika neza uko bikwiye ko ushobora kuba harabubanira babandi biga muri za privezo ngahaye bakigize genre ubwenge bwo mwishata ari bwishi bw'abafisi bibazo nawe tubanira vraiment tuka nta muntu nyimba mwazi ibintu biciye ubwenge none bumva nawo kuri sentence na za SOS just nize kuri sentence entre n'uyu ajo ukuntu bivuze ati tushaka kumviriza mu bwenge ucume ngo babandi biga ngahaye kuri za ntuze sinzinze kuzivuga abari kibazo je nije nkunda kwitanga ko example Carmen arabizi example yiki y'abadaciye ubwenge jewe no si question yo kudaca ubwenge jewe naje première edition yari igoye franchement kubera ko twaje yari rya mbere umva ibintu bibaye rya mbere biba bigoye en plus haje bana batandukanye hari abantu bavuye kwiga muri Kenya hari abantu bakarumena bize kuri Saint Esprit hari abantu bize hehe naje niviriye hehe hari ibururi wacu kwishure ja ikijuju cyari mwari wewe ni kushatse kuvuga no si question y'ubujuju genre nshatse kuvuga yuko ari ikintu kitavuga ngo uva hehe ufise ubwenge bungana gute n'iki ubwenge ngaho niyo byose ni ibintu
ivyo bibazo tubaza basi nko kukubaza ati kwishuri mu maklub angahe ukora iki muhira iyo uri muhira wowe wifuza iki tumenye nakubwiye kugira tumenye capacité yiwe murabaza ya makesyo yayandi nyene sanga Jean sanga nyene kugira mwumva ati kigiharuro gisambure ngaha turabe oya siko bimeze yaho sini biraba bose nakubwiye je nari mvuye muri birumvikana yego biraba bose hama uhejeje gupostira iyo tubonye yuko ayo makesyo wayatoye tugize iyo selection uriha amahera 50 gusa 50,000 komisi ngahe tuzotangura kuva le 1er gushika le 26 août twiga lundi mercredi kose hafi ego ni hafi kwezi twiga lundi mercredi vendredi de 8h à 12h30 hama ayo mahera menshi bashaka kwibaza ngo ayo mahera ko ari menshi nayiki reka mpemugenzanje kugira abivuge nawe ko baca bataha ayo mahera donc bimeze gute tidege bimeze gute bon sinovuga ngo ni menshi gose ego c'est vrai kuri twebwe première édition nta mahera twatanze ako ga 30 minutes ku kazi wiwe donc bisaba yuko twitanga natwe kandi nibaza yuko 50,000 no kuri kuko bumva abavyeyi ashobora gutwara umwana we ati reka ndamujane muri ibi ndamuje ama programme ni mashi muri kino gihe donc nibaza donc hako avuga ati reka ngombe muhira canke avuga ati reka ndamusohokane kuri plage ni dépense inutile egararyohewe c'est vrai mugabo naho nyene twakura ubumenyi mezo si turaryoherwa si kwiga gusa y'abantu bavuze ati kwiga ca yumva ati timvuye kwiga ca subira kwiga non quand même gusa ikibazo cangira kame ngaho we murakurikirana aba bana kuko biherera kuko nuva mugoma mugira ama edition biherera ha canke muguma mubakurikirana turabakurikirana tubahe nka exemple twe turi muri première édition tetero twari kumwe muri première édition Lorette tetero yatwaye prix musique muzogende mu muganirize aza kubwira ko afise akantu katumye yakuye muri sisters jewe nabaye mu journal franchement urumva iyo navuye ni kure hama paya mbere je sinanavuga Carmela navyibuka sinayinzi kuvuga muga baratwigisha gute ushobora kuya exprime iki niki hama je nta muntu yandondereye akazi muri BTV uzobibaza ni jewe yanavuze ati okay nanje nashoboye foko nza ndaprosha nkiye DJ Humanité même foko nza ndaprosha hariya na hariya ndondere ikintu ci wanje rero bisigura ngo ayo 50 uravye ibintu kuramwo namahera ubusa vraiment ubusa cyane kuko a Paris y'ivyo vyigwa tuzobigisha ibintu vya art turagira peinture turagura ivyo tuzokoresha ayo ma visite yose tuba twagize meme nabo bana hari gihe usanga twabateguriye tu gift buri munsi tuzana tu gift twaho amahero yatanze vraiment ntiwidoga ahubwo reka ntumirira abana bakora dukwirikira ntumirira abana bakora n'abavyeyi abana bakora dukwirikira bazori hayo mahera kwiyandikisha byatanguye le 11 okay bizohera le 22 hagira hagere nukuri ndabatumire cyane les jeunes filles bo muri 9e gushika muri seconde ubuzima burarondegwa yes kandi bijya bavuga ngo kazoza ngo kari mwikaye kari ntibabeshe kandi kazoza kuno munsi sijya kaye gusa kuko turafise exemple y'abantu bize bahejeje amashuri menshi ngo ubuzima busanzwe bw'abagobe bakubera ko batazi ubwenge ahubwo kubera ko babuze umuntu abereka intumbero yo kugera kuri cya kintu bipfuza rero nawe urose opportunité ukiri mutoyi abavyeyi mudukurikirana mugende muhimiriza abana banyu bashobore kugira kwishura amakesyo twabasavye 50,000 no kuri rien bivanye n'ibintu tuba twabigishije murumva ko diha iri kirahera muhutire kuja kuyandikisha hamashimire kandi n'abavyeyi bamaze kuba badutahura abavyeyi bacu baturungise kubwira turonka ivyo vyiza bakadukurikiza n'abandi nshimira na ambassade y'abanyamerika nayo iradufata mu mugongo cane kwa ko yamana natwe ahantu dukorera muri American Corner hajya muri rya universite yo mu Kamenge ikibanza twama tukironka ku buntu twama twakoranye ibikorwa byinshi kuri abantu bo muri ambassade y'abanyamerika tubashimire cyane ubahwe gose bakora ibintu byinshi byiza muri sisters en tout cas baradufashe mu mugongo ego okay ndabashimire nanje mwakoze cyane mwakoze kudutumira hama aussi nongere kuri ivyo yajeje kuvuga nubwo twavuze ati abavyeyi bafashe abana kwiyandikisha ntitubasavye kubishurira ibibazo tubasavye kubishurira ibibazo bareke bo nyene bi exprime niyo muzotanga amahera gusa muzotanga amafaranga gusa bi exprime biraryoshe kubona umwana ariko ari exprime ukabona le fond
akabona icyo ashaka exactement Yes. ko c'est vrai urashobora kuvuga ati yize Saint Esprit yize SOS mugasanga umwe wahariya avuga ati ukurasoma ibintu vy'uko avuga ati birafise fondement birafise Yes. arabona yashaka gushika donc iyo tubasavye kuja kubafasha ngo muko murabishurira no bareke bishurire be ni mu kirundi biba biri mu kirundi cyangwa ushaka kurishura mu kirundi Ah, canke okay. muga C'est cyane déjà ça. dukunda ko mu gifaransa kama kugira bigi muga iyo bidakunda wumva ufise iyo capacité no y'igifaransa urashaka kuvuga mu kirundi yego Okay. hama dusozera ikindi nibutse abana bari mu gihugu hagati abana b'abakobwa muri mu gihugu hagati iyi programme naho izobera ngaha mu gisagara nibaza ko bientôt tubifatishijwemo na ambassade tuzoshobora gushika igitega gukorerayo ariko pour le moment ntibirakunda abantu bari hagati mu gihugu turakeneye ko dukurikirwa natwe abantu twavuye hariya anye turakeneye ko dukurikirwa Yes. ndabatumiriye cyane fata iyo vacances ya un mois urondere famille uzubura urabamwo Bujumbura. ivyo bintu ntibibacike vraiment kubera ko hamwe twoza n'abantu bagira amatemonyage abantu baciye muri sisters Yes. abantu bamenye ukuntu barondera amabourse abana b'abakobwa twari kumwe bagiye kwiga hanze ndabizi muri magic mwoca mwumiko ya ego respect merci beaucoup mwakoze reka nshimire n'abantu bariko baradukurikirana mwakoze cyane hama nizere yuko iki kiganiro tudataye umwanya kuko urafise umusista urafise umukuzine urafise umwana w'umusista wawe cyangwa umwana w'umubrother wawe mubwirane kugira mushobore kumva yuko donc tugire effort cyane yako mwaja mu kabari mwaja muri zinyigisha kandi ndashimire cyane mwakoze cyane merci beaucoup